Mwaramutse neza, ku mazina yanje nitwa NISENGWE Bellard. Ndi umunyeshure nkaba ngira ndangiza ibiharuro kuri Université du Lac Tanganyika. Apasa nkaba nkina n'umukino wa basketball, nkina muri equipe Aigle Noir the Fighters mu cicaro ca mbere. Impande y'ivyo naho ndagira nkina hari société ndagira yamaye contrat ngira ibintu vya mannequin twa société sie. Nagize amahirwe yo gutwara ikamba rya Mr Uburundi 2021-2022. Iryo higanwa ryatunganijwe na société yitwa SIEP kabikorera ngaho impande ya Panoramique Avenue Rutana. Suye inyuma mu affiche batanze kugira wiyandikishe ko hazoba nandi ma promotion azokurikira, basaba kuba uri mu Burundi afise niveau universitaire, mukaba ufise 1m85 minimum, washaka kuduga canke mbwa 1m85 ni minimum, ukaba ushaka ku exprimer mu Gifaransa no mu Congereza no mu Swahili, ushaka gupresenta projet kandi uri célibataire. Rero jewe nka byose ndari ndabyuzuza, basaba kuba exprimer mu Gifaransa n'Icongereza ndabishoboye, kuba uri Umurundi mu Burundi, kuba ufise 1m85 minimum, je fise 2 m, donc Imana yaciye inzira ndatoka. Ukaba ufise imyaka iri compris entre 18 et 35 ans. Je nanje nkaba mfise 25 ans. Iganwa tugiyemwo rya Mr Africa, tuzohigana n'ibindi bihugu byo muri Afrika au nombre de 15 ou 16 sindamenya neza. Ikazotunganijwe na igihugu izotwakirana igihugu Ghana, izobera muri Accra le 12 février. Mugabo abakandidate bose b'ibihugu bateza ko gushikayo le 6 février 2022. Rero atagihindutse le 5 à 17h tuzogenda, je n'umucoach azomperekeje, tuzofata indege tugende muri Ghana. Kwandi umuntu jenyene muri iryo higanwa niteka kuri jewe kandi iteka mu gihugu. Rero kuva bantoye Mr Burundi baduhaye nk'amezi nk'atanu yo kwitegura, no kuvuga nariteguye mu mubiri uko ni competition isaba un peu forme physique. Nariteguye no mu mutwe, nateguye projet, ndagenda nakoranye na Visit Burundi uko muri iyo higanwa plutôt uraronka akaryo go promoting igihugu, kavuga amasi touristique y'igihugu. Nashoboye gukorana na Visit Burundi, turavisit igihugu kugira ngende mvuga ibintu nabushoboye kubona. Rero bampaye ku kanya nzoshobora kugenda imbere mpiganwe mvuge projet yanje ari education sport et lutte contre stupéfiants chez les jeunes, gwanya urumogi rushe abajene ngaha mu gihugu. Apasa kwa no promoter igihugu, kuvuga la beauté de chez nous, kuvuga les sites touristiques, kugira abantu bafise image mbi y'u Burundi bashobora kwikuraho, baze baratura Burundi, baze bemvesise, baze bavisite igihugu kuko turafise ama sites touristiques menshi. Icyifuzo nuko washikira, hariho lien umuntu ashaka gutorera ko online, ngira amaza kwicishamwo après muri video nyene, nkaba amasondage ariko araba, nkaba maze kuba wa kabiri mu mavote, muga amavote arabandanya, muga pasa ku mavote gikuru no gushikayo ukagira competition. Muga ndabishima kuri iyo ntambwe banyeretse support. Mwashaka kuntu online, hariho link ngira baza kwicishamwo kuri video. Mu kurangiza ndashimiye abarundi bose bamfashije, haba intererano, conseil canke iki, abantu bantoye bose ndabashimiye. Ndashimiye na société SIEP, société yoganije ihiganwa ikarampa aho karyo kugenda guserukira Uburundi. Ndashimiye na Visit Burundi yampaye akaryo kuvisita
nkabona la beauté du Burundi kugira nzoshobore kwirata neza ndavuga n'ukuri ndashimiye yose n'amamedia yashoboye kudufasha mu kintu canke kiriya. Urakoze.